Mbanje kubasuhuza nshuti banywanyi bacu kuri mwese mumviriza amakuru ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mugabo akakanya amakuru akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru ateye ubwoba kubijanye n'umugambi ukomeye cyane wo gutanguza intambara hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Mbibutse yuko uterera igihugu cacu cy'u Burundi ni Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, yamara natwe ku gisirikare turayifasha mu bikorwa bitandukanye byo kugarukana amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka kurungika abasirikari batari bakeya, ni mu nyuma z'uko ari n'abandi bategerezwa kujabuka urubibe c'ibitoke, mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ava mu gisirikari ariko nyene yemeza. Nyemerera tuze kugaruka kuri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira aremeza yuko ku ishamba cimeza ry'ikibira bejeje kumenyekana yuko abasirikari batari bakeyi hamwe n'abajenerali bashika batatu na cane bivugwa yuko rero ari bo nyene bifatiye ingendo ikomeye cyane yo kwerekeza mu ishamba cimeza ry'ikibira na hariko harategurirwa urugamba. Ingabo z'u Burundi zitari zikeyi ziramenyesha yuko zitanezerewe no kugaba igitero gikomeye cyane, yamara umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwo ari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nubwo amagara yiwe atamerewe neza. Itegeko kadundura ririko riratangwa na cane n'umugambwe CCM uturuka mu gihugu ca Tanzania ryemeza amakuru akomeye cyane tuza kugarukako. Ibifaru vy'intambara, ibimodokari vya muzinga n'ibindi bigwanisho biteye ubwoba aho nyene biriko birajabuka. Ni mu nyuma z'uko muri Busiga amakuru akomeye cyane abanyagihugu bobo batanguye kugira ubwoba n'igishika yuko umwanya ku mwanya hashobora kumvikana urwamo rw'inkoho. Nyemerera ngo ekaze muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndasubiye kuguha kaze kuri wewe wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, kandagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza amakuru yacu herereye nga mu gihugu cacu cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese muhaye kaze abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, abaturanyi ababanyi b'ishamba cimeza ry'ikibira, muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Eka rero nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe waje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracaho narakazijya nawe nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayera amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu mukayatorezwa n'umugwa amenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane hejeje kudushikira. Perezida Evariste Ndayishimiye ntari nga mu gihugu cy'u Burundi, ari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ni ku butumire bwa mugenzi wiwe umunywanyi wiwe Rudende afise mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yatumiye na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu birori na cane vyo kurahirira kuba umukuru w'igihugu ca Kongo. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira biravugwa yuko uwahoze ari perezida w'ico gihugu wasubiriye na Felix Antoine Tshisekedi Joseph Kabila atazitaba na cane ivyo birori, ariko nanone nibiriko birategekanywa umwanya ku mwanya arashobora kuvyitaba. Nubwo amakuru akomeye cyane ava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yemeza yuko Joseph Kabila atari mu gihugu ahubwo ari muri Afrika y'Epfo na cane ahitwa Johannesburg, nkuko amakuru akomeye cyane ava muri ico gihugu ca Kongo abimenyesha. Reka rero twigarukire ku makuru akomeye cyane avugwa nga mu gihugu cacu cy'u Burundi, ugutangura intambara hagati y'igihugu cacu cy'u Burundi kwitanguza ku gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Yamara igisirikari cy'u Rwanda coco gitangaza yuko citeguriye bihagije kandi subu no kuva muri kahese. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira igisirikari cy'u Burundi FDNB kiratangaza yuko umwanya ku mwanya gishobora guhabwa itegeko kadundura. Iryo tegeko ryoba ritegerezwa gutangwa na General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko abasirikari batari bake bobo batumva ukungene intambara yotangura aho gushira ibiganiro imbere. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira imbonera kure, abasirikare, igipolisi n'abandi batari bake batanguye kwegera urubibe. Nkuko amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu avyemeza, biravugwa yuko itegeko kaminuza ryoba ritegerezwa gutangwa n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kugira ngo hatangure kumvikana urwaro rw'inkoho.
nubwo biruko abasirikari bobo ntibumva ukungene hotangura intambara. Yamara amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira, Evariste Ndayishimiye yejeje iminsi itari mike yerekana yuko atamifyino afise nga mu gihugu c'u Burundi. Mugabo Mugabe ibiriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi ibihejeje kuba mu Busiga turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane yejeje kudushikira. Nkuko amakuru ava mu ishamba cimeza ry'ikibira biravugwa yuko hari nanone iyindi migwi yitwaje ibigwanisho iriyo. Amakuru akomeye cyane ava muri iryo shamba kemeza yuko umugwi w'inyeshamba wa RALUB wejeje iminsi itari mikeyi utanguye na cyane kandi wiyerekanye, aho nanone warahiriye gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru ava muri uyo mugwi nkuko twagerageje kurondera umwe mu bagize uwo mugwi yatangaje yuko uwo mugwi na cyane urimwo abasirikari batari bakeya. Ivyo ni ivyikekwa na bamwe mu bategetsi bo nga mu gihugu c'u Burundi, aho icoba n'igishikari vyose yuko umwanya ku mwanya bishobora kumenyekana yuko hari abasirikari bahevye igisoda na cyane abari bari mu zabukuru bakaba baraciye bafata ingingo ikomeye cyane yo kwinjira muri uyo mugwi. Abavyeyi bingereye ishamba cimeza ry'ikibira bamenyesha yuko batewe ubwoba n'umutima uhagaze kubijanye n'amajambo akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza. Yamara biravugwa yuko igisirikari cacu c'u Burundi citeguriye intambara ikomeye cyane. Mu nyuma z'uko igisirikari c'u Rwanda RDF amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira yemeza yuko coco cahejeje kwitegura mu misi yaheze. Nkuko amakuru akomeye cyane adushikira avyemeza Perezida Evariste Ndayishimiye haraheze imisi itari mikeyi atanze itegeko rikomeye cyane wewe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Nditeretse. Mugabo ego iryo ryari itegeko ryo kugara imbibe hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. Abanyagihugu ku munsi nanone uheze bararaye ku mupaka mu nyuma z'uko bari bankiwe n'igisirikari cacu c'u Burundi cariko kiracwizura ku rubibe hagati y'igihugu cacu c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira aremeza yuko hari ibintu bihejeje gukomera cyane kandi bitameze neza nga mu gihugu c'u Burundi. Bibaye mu nyuma z'uko imishamirano hagati y'abarongoye n'abatwara igisirikari batariko barumva kumwe ingingo ikomeye cyane yo kubandanya barungika abasirikari na cyane mu ishamba cimeza ry'ikibira. Twagerageje kurondera umuvugizi w'igisirikari c'u Burundi, ariko nanone ukwishura yavuze yuko nanone bikekwa yuko hari imigwi y'inyeshamba yitwaje ibigwanisho yoba yarahejeje kwinjira muri iryo shamba cimeza ry'ikibira, akaba ari yo mvo baciye bafata ingingo ikomeye cyane yo kurungikayo abasirikari batari bakeyi n'ibigwanisho. Yamara yandi makuru akomeye cyane yejeje kudushikira biremeza yuko ari urugamba ruriko rurategurwa ku mvo zitandukanye. Biboneka yuko bahari umugambi ukomeye cyane wo gutanguza intambara ku gihugu kibanye c'u Rwanda. Ivyo bikavugwa n'abihweza ivya politiki mu karere k'ibiyaga binini no nga mu gihugu c'u Burundi. Bamwe mu basirikari batari bakeyi bakemeza yuko na cyane umwanya ku mwanya bashobora guhabwa itegeko kadondora. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko ibitwaro na cyane bitari bikeyi vyahejeje gushikanwa nga mu gihugu c'u Burundi ni intererano ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Dufatiye ku makuru akomeye cyane ava mu mugambwe CNDD-FDD imbonera kure zitari zikeyi zihejeje imyimenyerezo. Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yahejeje gukengurukira imbonera kure na cyane azihamagarira kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo kongereza imyimenyerezo. Hari nanone hatanguye imyimenyerezo iri nk'iya gisirikare na cyane biboneka yuko bigishijwe bimwe mu bikorwa bitandukanye vyo kwifashishwa mu kwivuna umwanzi. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira yemeza yuko Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo umunyabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yagabishije ubwo nyene yari yegereye impande z'imbonera kure, azibwira yuko abasirikari bo nga mu gihugu c'u Burundi ari bakeyi. Biraboneka yuko abasirikari bacu banonekariye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Uko kononekara ko abasirikari bacu vyace bituma abasirikari batari bakeyi bamwe baheba igisoda, abinjira mu gisirikari babaye bakeyi. Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo abona yuko imbonera kure arizo nyene zitegerezwa guhabwa imyimenyerezo karabutaka na cyane kadundura ishobora gufasha na cyane igihugu c'u Burundi mu gukizura na cyane hirya nino mu mashamba cimeza. Biraboneka yuko Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yasavye imbonera kure gukaza umutekano, amarondo n'ibindi bitandukanye.
Reveria Nundi kuri yo abandanya avuga yuko imbonerakure zoba zigiye kuronswa agashirikabute, yamara imbonerakure zitari zikeyi zarungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zimenyesha yuko abaryango bazo bamerewe nabi. Bamwe bamwe biravugwa yuko abaguye kuri urwo rugamba na cane cane ataho abaryango babo babariza, niko amasoko yacu umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD avyemeza. Kuko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira avyemeza, biraboneka yuko umwanya ku mwanya hashobora gutangurura intambara hagati y'igihugu c'u Burundi mu nyuma z'uko ibiko binini vyarungitswe ku rubibi. Nyamara biravugwa yuko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira yemeza yuko nanone umugwi w'inyeshamba wa M23 hari ico banigishika nga mu gihugu c'u Burundi umwanya ku mwanya, ubwo M23 yoba ihejeje kuronsa intererano ikomeye cyane umugwi w'inyeshamba Red Tabara. Birateye ubwoba ubwo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye guha indaro umugwi w'inyeshamba FDLR ugwanya igihugu c'u Rwanda. Hari itangazo ryasohotse rivuga yuko hafoswe inama kadundura yari itegekanijwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Iyo nama yari yatumiwemwo abatari bakeyi mu barwizatunga bamuka mu gihugu c'u Rwanda. Abo nabahunze mu ihonyabwoko ryabaye mu mwaka w'1994. Mugabo ibi vyose vyari vyateguwe ku mugambo ukomeye cyane n'agashavu ka Perezida Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye yagereza igihugu kibanye c'u Rwanda kuba co bakigira uruhara rukomeye cyane mu guterera umugwi w'inyeshamba Red Tabara. Nubwo biruko ico gihugu c'u Rwanda ciyamiriza kure ibijanye n'ivyo bikorwa n'ayo majambo ya Evariste Ndayishimiye. Abanyepolitiki batari bake bo nga mu gihugu c'u Burundi basaba umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kwivuguruza ku majambo yaheruka gushikiriza. Abatari bake nabo nyene basaba umushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Niteretse nawe nyene kwisubirako ku majambo akomeye cyane mu nyuma agatanga imihoho. Ingingo yo kugara urubibe ni yateye agashavu abanyagihugu. Biboneka yuko iyo ngingo ihamagarira abanyagihugu batari bakeyi urwanko n'ibindi bitandukanye hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi. Abarundi turafise umutima uhagaze nyuma y'amajambo akomeye cyane umushikiranganje Martin Niteretse yaheruka gushikiriza avuga yuko u Rwanda ari igihugu kibanye cibi. Bivugwa yuko rero umubanyi mubi ari u Rwanda. Ivyo vyashikirijwe na Martin Niteretse. Ayo ni amajambo ataranezereje amashiramwe atandukanye, umuhari PAM, Burundi Buhire n'ibindi bitandukanye, aho nyene waciye usaba Martin Niteretse gutanga imihoho mu nyuma agaca yivuguruza na cane cane ingingo yo kugara imbibe hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda igaca ifatwa. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira ivyo bikaba bitarashirwa mu ngiro mu nyuma z'uko ico ari iciyumviro c'uwo muhari. Nyamara amakuru akomeye cyane yemeza yuko hari ibintu bidasanzwe kandi bitamenyerewe biriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi. Biravugwa yuko amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira ruko umari wa M23 wo buriko uritegurira urugamba rukomeye cyane mu nyuma z'uko hasubiye kwaduka imishamirano muri teritwari ya Masisi. Amakuru akomeye cyane teritwari zompi biravugwa yuko yoba ari muri teritwari ya Masisi na Nyiragongwe hariho nanone ibintu bikomeye cyane bibandanya vyibonekeza. Mugabo ibiriko biraba nga mu gihugu cacu Burundi vyatanguye ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yibonekezaga mu kurungika abasirikari batari bakeyi, abasirikari bagaragaza agashavu abo bamenyesha yuko bafashwe nabe muri ico gihugu barimo. Nyamara abasirikari b'abanyekongo bakabagereza yuko bobo bishugwa amahera. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira remeza yuko intambara iri hafi gutangura. Abanyagihugu bakaba bariko baragaba bivanye n'ibiriko biratangazwa na cane cane n'ibikorwa bitandukanye n'iyindi myimenyerezo itandukanye kandi iteye ubwoba iriko irahabwa imbonerakure urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira biravugwa yuko nanone nk'uko amasoko yacu avyemeza Ibusiga hejeje kuronswa intererano na cane cane y'ibifaru kirimbuzi birashobora kwivuna umwasi umwanya ku mwanya. Ani mu birometero bishika 13 uvuye nga mu gihugu cacu Burundi wishikira mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Amakuru akomeye cyane yemeza yuko amabatayo ashika 3 ariyo nyene yishikiye na cane cane muri iri shamba ryibonekejemwo abagwanyi bararobe bishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Twababwiye yuko umuvugizi w'igisirikari c'u Burundi twamurondeye ku telefoni ngendanwa ariko mu kwishura yishuye yuko abasirikari bariko bararungikwa ari kumvo z'umutekano w'igihugu no kuneza y'abanyagihugu, kumva zuko yibonekejemwo yuko hoba hari imigwi y'iterabwoba
kandi yitwaje ibigwanisho, aho bikekwa yuko abagwanyi b'umuhari wa Red Tabara boba bahejeje kwinjira mu ishamba cimeza ry'ikibira. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko ibigwanisho vyavanywe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bimwe bimwe vyatanguye gushikizwa mu bisagara bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi. Uko gushikanwa kw'ivyo bigwanisho harimo igipfungu cinshi cyane, aho abasirikari bamwe bamwe badatangura ukungene urongoye igisirikari c'u Burundi General Prime Niyongabo yoba ariko aritwara mu nyuma z'uko biboneka yuko umwanya ku mwanya hashobora gutangwa itegeko rikomeye cyane. Abasirikari batari bake batanguye guheba igisoda mu nyuma z'uko vyaboneka yuko imbonerakure arizo nyene zifise ijambo nga mu gihugu c'u Burundi. Igipolisi coco gitangaza yuko kandi kigaragaza umubabaro, kimenyesha yuko imbonerakure arizo nyene zitegerezwa kuja ku rugamba. Imbonerakure zigiye gutangurwa kurungikwa mu makungu kugarukana amahoro n'umutekano. Ivyo vyatangajwe na Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo. Mugabo dufatiye ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, biraboneka yuko amakuru ate ubwoba ahejeje kuva mu ishamba cimeza ry'ikibira ari amakuru yemeza yuko hategerejwe itegeko rivuye mu bategetsi bakuru. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye niyoshika nga mu gihugu c'u Burundi, biraboneka yuko hazocatangwa itegeko. Ivyo bidasiguritse kuba itegeko ryatangwa Perezida Evariste Ndayishimiye nyene icubahiro General Major atari nga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nubwo vyemezwa yuko abishinze gutembagaza ubutegetsi na cane igihugu cacu cirimwo bagabo. Amakuru yemeza yuko Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo, General Prime Niyongabo, mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazira ndakugarika nabo nyene bo bari mu mugambi ukomeye cyane wo kwikura ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Neva. Nkuko amasoko yacu ava mu mugambwe, biravugwa yuko rero hari umugambi ukomeye cyane wo gutanguza imigumuko na cane kuvyerekeranye n'intwaro ya nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi bibaye mu nyuma z'uko hari ukutavuga rumwe n'ubutegetsi na cane kwa bamwe mu bategetsi nyuma y'ibogozwa riteye ubwoba ry'abategetsi bakuru nga mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yarahiriye gukura ko indongozi zitariko zirabandanya mu gukora neza. Vyaboneka yuko Pascal Nyabenda, General Jules Ndihokubwayo n'abandi bategetsi bakomakomeye nga mu gihugu c'u Burundi, abo bose babogojwe mu mabanga. Dufatiye kuri ayo makuru, biraboneka yuko ugutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye vyoca vyoro na cane ko abari bamwegereye abatari bake barahejeje guheba amajambo yiwe n'ikigongwe. Amakuru yemeza yuko General Prime Niyongabo nawe nyene wewe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazira ndakugarika baba bari mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Na makuru mwatohorezwe n'umuhinga mu vyerekeranye na politike na cane umushinga ntaye akomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi, Pacifique, araza kugaruka bashitsa ko ido n'ido ry'amakuru twabateguriye. Turaza kugaruka tubashitsa ko amakuru ava mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane ava mu ishamba cimeza ry'ikibira. Nubwo biruko mbibutse yuko igisirikare c'u Rwanda RDF naco nyene kiriko kirakizura na cane hafi y'urubibi. Ni mu nyuma z'uko hari nanone operation ikomeye cyane yo kongereza ingabo zikomeye cyane ku mupaka. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yemeza yuko hari bidasanzwe kandi bitamenyerewe mu nyuma z'uko amatora nga mu gihugu c'u Burundi yegerejwe. Biraboneka yuko bari ico banigishika yuko ari abo bari mu mugambi ukomeye cyane wo kwica amatora. Nayo se amajambo akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yagirana n'abategetsi bo mu Buganda ku munsi w'ejo uheze, hari kwigenekerezo ry'icumi Nzeri umwaka wa 2024. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira biravugwa yuko General Muhozi yoba atewe agashavu n'ibikorwa bitandukanye vya Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu minsi yeze niho nyene humvikanye amakuru avuga yuko Ubuganda bwatanguye kumvireza na cane ingaruka zijanye n'ibikorwa bitandukanye vyo kugara urubibe hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda, na cane ko urwo rubibe rwifashishwa n'amakungu mu bikorwa bitandukanye vy'uruja n'uruza. Amakuru akomeye cyane yemeza yuko mu gihugu c'u Buganda nanone hoba hari umugambi ukomeye cyane nkuko tubikura mu butasi bw'igihugu cacu c'u Burundi. Uwo mugambi ni uwuhe? Muze kunyemera tuze kubugaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye. Vyoba bimeze bite umwanya ku mwanya? M23 yejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo gufashanya n'umubare w'inyeshamba Red Tabara. Vyoba biteye ubwoba mu nyuma z'uko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yijeje kuronswa intererano na Felix Antoine Tshisekedi mu bikorwa vyo gutera igihugu c'u Rwanda.
vyoba biteye ubwoba mu nyuma z'uko u Rwanda rwoba rurekuriye abasirikari ba RDF na cane cane kugira ico batangaza. Vyoba nanone ari amateka yisubiyemo. Ivyabaye mu mwaka wa 2015 vyoba bihejeje gushika ubwo nanone abagerageje gutembagaza ubutegetsi bo bishikenga mu gihugu c'u Burundi. Vyoba bimeze bite imbere y'abanyagihugu mu nyuma z'uko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yoba yejeje gusubirira Perezida Evariste Ndayishimiye? Turavyiteze umwanya ku mwanya turabashitsa ko amakuru akomeye cyane twabateguriye. Mugabo Mugabe abari mu makungu mwarungikiwe bamwe bamwe mu mbonera kure, niko amasoko yacu avyemeza. Aberekeye kandi n'abaherereye mu bihugu vya Buraya tubahaye ikaze, turibuze kugaruka tubashitsa ko amakuru akomeye cyane twabateguriye. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi mbonesha kuri yacu yitwa Burundi News TV.